Inkuru y'uno munsi itanguranye umusore tubona ko afise ibintu byinshi biremereye cyane cyane ubona ko umengo ni yarara ibikopo, ariko turabona umukobwa mwirutse inyuma amuhamagara ati sheri hagarara, ariko umusore aranka guhagarara. Umusore abandanya yiruka, sheri hagarara, bene wabo baramuhamagara era garuka, nibiki ko wiruka inyuma y'uwo muntu? Wa musore bya bintu byose abita hasi, abandanya yiruka, tuzi ko ari umusuma, ariko icyo tubona cyo umukobwa ariko amuhamagara ati sheri, biboneka ko ari ahantu iyo bamuzi. Abandanya yiruka, umuhungu yahindukiye hano, biraboneka ko arushe cyane, biraboneka ko yananiwe. Bwira uwo mukobwa subira inyuma, yiwe amubwira sheri nibiki kuri ngaha? Mwene wa musaza w'umukobwa aramubaza nibiki uri kumwe n'uwo muntu yambaye nibiki agenze kutiye? Uyu ni sheri wanje, nk'uko mumubona ni umukozi wanje, sinzi impamvu yambaye. Amubaza nibiki wewe, nibiki ko wambaye uko nibiki? Umukobwa yavuga ni sheri wanje, ni wa wundi mpora ndababwira, ni umukozi wanje. Umuhungu biraboneka abagenzi ko afise ubwoba bwinshi. Umusore arabandanya yisigura, nari ku kazi hajya mwambonye, bijya nibyo nkora, ngenda nturagura ibintu mwarabara, hari byo bimpa amahera. Umukobwa bijya nibyo ukora kweri bituma ungurira ibintu impuzu zizimvye? Umuhungu ati yego nukuri, bijya nibyo nkora bigatuma ndonka udufaranga dukeya twifashisha n'ubu twosangira n'umukunzi wanje. Umukobwa biraboneka ko bagenzi yaramukunze cyane, avuga ntibyumvikana, c'est pas possible, ntibyumvikana ukuntu unyitaho buri munsi, umwitaho hamwe nabona uko aramubwira avugishije ukuri, ibi nibyo ukora kweri canke ni planke canke n'ibindi bintu? Umuntu aravuga niko kazi kanje nkora buri munsi kugira ngo kampe amahera. Babona nambaye ukuntu ndi ku kazi hajya nta kandi kazi mfise nkora. Bose agahinda karitwa n'agahinda kubona ko umuhungu yama afata neza umukobwa, amusohokana, amwambika neza, bakabona ukuntu ahangayika ariko arondera amahera. Umuhungu byaramubabaje, umusaza w'umukobwa byaramubabaje, bimutera agahinda. Umukozi uraza kubabara, umukobwa aramubwira biraboneka ko umuhungu afise ubwoba bwinshi cyane mu kwisigura, urabona ko afise ubwoba. Mu bisanzwe yibaza ko umukobwa hava musiga, hava muheba, ubwo umukobwa biraboneka si byo yari arimo abagenzi. Umusaza w'umukobwa aramubwira ati gute, ntiwari ugakwiye kuba utegwa ikimwaro, ntiwari ugakwiye kuba umaramazwa n'akazi ukora. Biraboneka ko uri umuntu yitahuye. Abandi nkawe nk'ubu bariko baja kwiba, bafata bakaja gusahura abantu, ariko wewe uremera ukirirwa kuzukora ibikorwa ukaruha, utazi no kuvyo bikopo uza kubironka, mugabo kugira ngo bikunde sikanje umubona anezerewe atwenga. Rero ntiwari ugakwiye kuba wisuzugura n'akazi uriko urakora, wari ugakwiye kuba unezerewe n'akazi ukora. Biraboneka mugenzi ko bamushigikiye, banezerewe n'umusore ukuntu ubuzima bayemo, ahangayika akora, ariko ukuntu afasha umukobwa wabo biratangaje cyane. Umusaza w'umukobwa abandanya amubwira ati turakwishimira cyane, mbere jewe ndemeye no kugufasha. Umusaza w'umukobwa abandanya yemera kumufasha abagenzi, aremera kumufasha. Biraboneka ko amubwira ati jewe ukuntu ufata mushikanje nkabona twenga anezerewe buri gihe, bivuye ku kuntu ukora uruha, jewe ndemeye kugufasha, ndemeye kuguha 10,000,000. Umuhungu byaramutangaje, ntabyumva neza, arapfukama, ntibikunda, c'est pas possible, 10,000,000 jewe
nta mahera nawe ndapfa nkuziko avuga ati jewe ngiye kuguha miliyoni 10 kugira ngo utanguze business ubandanye ubaho uronke ubuzima uronke ibibatunga n'umukunzi wawe ari we mushikanje umuhungu bagenzi ntabyumva neza ntabyumva miliyoni 10 danku miliyoni 10 Mungu n'ubu ntashaka kubyumvisha ntiyumva neza miliyoni 10 araryama arapfukama aravuga ati ni kuri kw'Imana uri umuntu muzima ndakubonye ko nk'Imana ndakubonye nk'umuntu muzima mubwo umusore amubwira ati humura je miliyoni 10 ndaziguha mbonye ukuntu witanga ku kazi kawe ukuntu ukora akazi kawe utoragura ibikopo utashimye kuja kwiba ngo ube ngo umusuma nk'abandi wiri kurambura abandi bantu jewe ngiye kugufasha uronke uburyo uzobeho na mushikanje mubashe kwiteza imbere bagenzi yigisha dukunye ngahani ndakubaza ikibazo kimwe mugenzi wowe uri kunkurikirana iyaba wewe wari kuvyifatamo cyane cyane nkamwe bw'umuryango mubonye umukobwa wanyu yakunzwe n'umusore ameze nk'ukuye eske mwe mubyifatamo gute mwohava mumushigikira canke mwomufungisha abenshi baranabakubitisha bakanabafungisha bakabwira ati we ntiberanya n'umukobwa wacu ariko bagenzi biraboneka ko bamushigikiye nimba mwifuza n'izindi nkuru mubandanye